mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Turabaramukije twongeye tubaha ikaze mu biganiro ca radiyo Cirimoso, ikiganiro gitanguriye umwaka w'ibihumbi 2024. Dusubiye kubipfuriza ko wabera umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amagara meza w'amahoro, umwaka wo gucira imoso icaha c'ihonyabwoko mu Burundi, eka uzoba umwaka w'ubutungane bushikana Uburundi n'abarundi ku ntambwe yo. Mu kiganiro c'uyu munsi tuza gushimikira ku ihonyabwoko ryakozwe muri Gitugutu 1993 mu ntara ya Muramvya. Ikiganiro muri kumwe na Liliane Nindereye hamwe na Rugema Michel. Ibi biganiro tukaba tubitegurirwa na Emmanuel Nkurunziza. Reka twongere tubahe ikaze. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kwigerekezo rya 16 mu Kakaro mu mwaka urize w'ibihumbi 2023, radiyo yanyu yarashikirije abarundi n'amakungu uruhara rw'uwatwara intara ya Muramvya ari we Leonce Ndarubagiye mu gihonyabwoko ry'abatutsi ryo muri Gitugutu 1993 ryariko riraba. Ico gihe twari ko dushikiriza uruhara rw'abari barongoye umugambwe wa Sahwanya Frodebu watwara ico gihe, akaba ari nawo uwo mubura amatari yakomokamo. Uno munsi turagaruka ku ruhara rwa Leonce Ndarubagiye muri ako kabi kabishe, rukaja kubonekera ku kugene amategeko yatanze yo gukora icampuza makungu yagiye gushirwa mu ngiro mu makomine 2 ari muzigize iyo ntara yararongoye ico gihe. Ivyo tubashikiriza tukaba tubikura hanini muri cacegeranya amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yatunganya ikomine ku ikomine, akaba yashize ahabona muri rusanzwe mu 1996 akayita Burundi Génocide d'Octobre 1993 des associations de la société civile accuse. Tukaba tubikura mu mpapuro ziri hagati ya 290 na 333. Radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Mu kiganiro c'uyu munsi tuza kubaganirira ku vyabaye muri komine Mbuye hamwe na Rutegama. Ku musozi wa Bupfunda Gacimbiri Gatwe, ihonyabwoko ryatangujwe na Musitanteri Ntahonikora Simeon yishikiye kuri uyo musozi mu gutanguza ivyo bikorwa bigayitse. Bahereye ku mushinga na Ese Bikaratoma hamwe na mwene wabo Baranyizigiye Claudien, aho bajanye ku ngoro y'umugambwe Iprona bagenda baracunagurwa bakubitwa n'ibihiri. Bashikanywe muri ico kibanza ari ntere, bakaba bahohoshejwe bamaze kuzana abagore n'abakazana bose muri uwo muryango, aho bose bicishijwe inkoni kanatsinda bavuga ko abatutsi ari inzoka. Iyo miryango yose yahambwe muri ico kibanza mu kinogo rusangi, kiretse umutamakazi Veronica asigwa na Gashanga yatuririwe mu nzi we. Abana n'abuzukuru ba Sebikara, abo kwa Baranyizigiye, umuryango wa Ndereya, abo kwa Sindayikengera, Ndikumagenge n'abana ba Specioza, bose bari banyegejwe mu muhana witwa Vigitori, aho bakuwe n'umurwi w'izo nkozi z'ikibi, bakaba bahamvye ivyo bibondo bikiri bizima mu kinogo cavuyemwo amatafari ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 23 Gitugutu. Abana bashoboye kuva mu vyara vy'ivyo bimwenyi, bakaba bahungiye mu mitumba ya Cumba na Munanira, aho akaba ariho biciwe kubera bahungiye ivura mu muvo kandi babuze na gitabara. Abagiye muri ubwo bubisha ni Yohani Nahimana umudandaza, Rumoka umuhungu wiwe, Ferdinand umwarimu mu mashure mato mato mu Gacaca, abahungu ba Bitureka aribo Marikiyori Matayo na Nzobonimpa, Rino mwene Miburo, abahungu ba Rutake, Oscar mwene Ndereya, bene Madagasha, bene Mutungwa, bene Nkware, bene Gwasize, Tungwa nayo na Tome, eka n'abandi benshi tutovuga ngo tumare. Uyo mudandaza Yohani niwe yari yemereye abo banyagihugu ko wishe umugabo ahembwa amafaranga 5,000, uwishe umugore ahembwa 3, uwishe umwana agahembwa 2,000. Kikaba arico gituma mu kwica batanguranwa bakongera bakandika abo bagandaguye, uwo batatoye ikiziga baramurondetsa ndetse no kwindi mitumba kugira ngo bereke Yohani ko kuri uyo muryango atanumwe basigaje. Abakoze ubwo bubisha nta numwe yabihaniwe. Abana abuzukuru n'abuzukuruza babo bazobone neza ko ayo matongo yabaye ishamba yari afise beneyo, kandi ko bose bishwe atakindi bazira atari uko ari abatutsi. Kuri uyo musozi hishwe abarenga 50, tutibagiye n'izindi nshuti zabo zari ku yindi misozi nk'abo kwa Ntiserugwa baba Icumba, abuzukuru n'abuzukuruza bakabasoba b'Inyarukere, abo kwa Ntibubegwa, eka twoharura abantu barenga 200 bava kuri mugabo umwe. Nta wovuga ngo nta nuwo kubara inkuru yasigaye, kuko umwansi agucira ico Imana ikagucira icanzo, na kare ngo imanga ntimarira Imana.
bitebuke ubutungane twizere ko buzokora maze abakoze ivyo vyaha babihanirwe hongere hashingurwe n'iteka izo ntore zazize ube gito bw'abayoboke ba Sahwanya Frodebu. Musanzwe muzi neza ko ibikorwa vy'ihonyabwoko biteba ariko bitinda bigahanwa. Muti none ubwicanyi bwagenze gute ku mitumba itandukanye ya komine Rutegama? Nk'uko tubisoma muri ico cegeranyo canditswe n'amashirahamwe yigenga y'amakomine, ubwicanyi bukomeye buvugwamwo n'ubwabereye mu bibanza bibiri kuri komine Rutegama, aho ubwicanyi bwari burongowe na musitanteri ubwiwe Simeon Ntahonikora. Aha hakaba hiciwe imiryango myinshi yo ku mitumba ya Nyarunazi ya kabiri, Cumba, Rutegama, cane cane abandi barize, hamwe no ku mashuri ya Kirehe ahagandaguriwe abanyagihugu bo ku mitumba ya Munanira na Nyarunazi ya mbere. Simeon Ntahonikora yagarutse ku mugwa mukuru wa komine avuye mu mitumba mu masaha ya 2 z'igitondo, ahejeje gutanga amategeko yo kuzibira no guca amabarabara yose ya komine. Niho yaca atuma ko abatutsi bose bize n'abahutu bari muri Iprona ngo baze mu nama y'umutekano kuri komine. Igikorwa abajedebu bakoze atawe basize inyuma, mbere bakaba batwara abagabo n'abagore. Nko mu masaha y'indwi niho Simeo nabo yararongoye babonye ko Patiri Bazire Samoya wo kuri Paruwase Munanira atari mu bo bamaze kwegeranya. Ubwiwe musitanteri yaciye aja kumwitorera ku ipikipiki, maze amushikanye abicanyi bose baca bakomera amashi rimwe ngo nguye arashira. Isaha 9 ku itegeko nyene rya musitanteri baciye batangura guca mu migwi abaja kwicwa. Abari barabaye abarongozi nka Gahutu Meransi, Patiri Bazire Samoya, Ruraguwa Micheli, Bitwinga Micheli, Hakizimana Ildefonse n'abandi bugaraniwe mu gashoka komine. Abagabo n'imisore bandi bugaranirwa mu ngoro y'amanama ya komine. Abagore, abakobwa n'abana nabo babugaranira mu vyumba vy'ububiko bw'amazu ya SRD Kirimiro. Isaha 11 z'umugoroba niho batangura kubagandagura, bahereye kuri bamwe bari mu gasho, bakurikizaho abo bariko barasomba bazanwa kuri komine bagerageje kuyanyaga nka Kayeye Edouard yafatiwe Bupfunda, harakandi Eri yafatiwe Nyarukere n'abandi. Abenshi bagandaguwe ku mugoroba 21 Gitugutu, baravugwa ko bahambwe mu kinogo rusangi cimbwe imbere y'amazu ya SRD Kirimiro. Ikindi naco co bacimbwe inyuma y'agashoka komine. Abapfasoni, abigeme n'abana bari bugaraniwe mu mazu ya SRD Kirimiro barashorewe baja kwicirwa ku isoko mu Gasange, aho boba bahambwe mu misarani y'isoko yari kuri koperative. Kuri sikirisare ya Kirehe, musitanteri Simeon Ntahonikora yahashitse kuwa 21 Gitugutu isaha 12 zirenga ko iminota mikeya, kuko yahashitse imisa yo mu gitondo yatanguye, maze araheza aciramwo Patiri Domitien, maze amusaba uruhusha rwo gusohora indongozi za Frodebu n'abajedebu bari muri iyo misa. Padiri yarabandanije imisa, ariko isigayemwo abagore n'abatama n'abana, bisigura ko abagabo imisore bari bahawe ubundi butumwa bubaye ubwo gutora ibigwanisho, kwicira ibiti, kuzibira amabarabara n'ibindi. Isaha 2 z'igitondo bose bari batonze ku mabarabara bitwaje imipanga, imihoro n'amacumu ku mitumba yose ya Nyarunazi ya mbere na Munanira. Muri ayo masaha nyene indongozi za Frodebu n'imigambwe bacuditse baraduze kuri komine mu nama yiswe y'umutekano, bakaba bavuyeyo baronsa amategeko yo kwegeranya abatutsi bose, cane cane abagabo, imisore n'abana b'abahungu, hatibagiwe abagore bamuka mu miryango irimwo abize n'abasoda, bose babatwara mu Kirehe. Abegeranijwe bagiye gushigwa mu vyumba bitatu vy'ishuri rito rya Kirehe, maze barabugarana. Amasaha yo kubagandagura bayisaha 12 z'umugoroba, aho babanje kurira hejuru babomora igisenge c'amategura, maze babarunda ko ivyatsi n'ibihunda, basuka ko lisansi, maze barabaturira. Abashoboye kudasha ngo batokombere bakaba barahohoshejwe bukeye imbere yo kubahamba ikivunga mu misarani y'amashuri. Aha icinsamirizi yo bamenyesha nuko ubwicanyi bwabaye mu Rutegama butagarukiye ngaho mu Kirehe no kwikomine gusa. Mu mitumba abatutsi batashoboye gushikanwa kwikomine canke mu Kirehe n'Indiri, kuko turetse abo biciwe muri ivyo bibanza, abandi bo biciwe mu mazu yabo no ku mugaragaro ku mitambi itandukanye. Aho hatanga uburero bwinshi nk'Ibupfunda abaho baraheze
uhereye ku muryango ya Sebikara n'abiwe, Sindayikengera Alex n'abiwe na Baranyezigiye n'abiwe, Imunyinya kwa Ntamagendero abiwe barashize, Inkonyovu kuva ku Rurenda gushika mu Kanegwa abantu barapfuye, imiryango y'abatambira Nkundwa n'abarihinyuza n'ababanyi baratikijwe. Nyarukere nta n'umwana yasigaye mu muryango wa Kazimoto n'ababanyi biwe, Ibubanda imiryango yaratikiye, Icumba kuva kwa Niserugwa bugwa bari n'amakiki kugenda gushika ku Kirozi ntawo bazi inkuru ca mu manda uko nyene. Ivyo bikaba byaranavuye cane ko abajejwe umutekano bagiye gushika ku munsi wa mbere itariki 25 Gitugutu, akabi katanguye kuwa 21 Gitugutu. Tugarutse kuri ca cegeranyo cagirwa n'amashira hamwe yigenga y'amakomine n'intara, kiratanga amazina y'abagize uruhara muri ubwo bwicanyi bwo guhonya abatutsi bo muri komine Rutegama, ariko insamirizi Cirimoso ikaba igaruka ku mazina amwe y'abari barongoye abandi. Naho Nikora Simeo yari musitanteri, hogirwa n'abake Fideli yari muganga w'ibitungwa, Ferdinand umunyeshuri muri kaminuza, Birori Reveriano umufundi w'amashamba, Radisilas yari umwigisha muri college communale, Fumilia Severino umuyobozi w'amashuri mato ya Munanira ya mbere, Nahimana Yohani umudandaza akaba ari nawe yarafise ubutunzi bwa Frodebu, Rotere umunyeshuri muri kaminuza, Rorani Cimbesha umwigisha yahavuye aja mu migwi w'abicanyi wa CNDD, mbere kugira bamushimire akaba yagarutse bamugira umukenguza amateka akanisubiriza. Patrice Myiruko yari umwigisha kuri lise mu Kibimba, Innocent Nkunzimana umuyobozi w'amashuri mato mu Kabuguzo, Josias umwigisha mu Marumane, Desire mwene Rusimbi, Oscar mwene Henerico, Turuna Odas, Soneri Gaspard, Deo Muhoho, Bonne Chance Jean Bosco, Silas mwene Ntangivyuguta, abatware bose b'imitumba yose igize komine Rutegama, abajajebu bose. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mu ntumbero yo gufasha ubutungane ngo bukurikirana abicanyi bahoneje zina Mututsi guhera kuri Munda gushika ku Mutama no Mutamakazi, abagize abaryango n'abagenzi bishwe muri igihonyabwoko barishikiye aho abacika cumu bari bahungiye camp de déplacés kugira ngo bamenye abicanyi abishwe uburyo bishwemwo. Barongeye kandi baraheza bashikiriza ubutungane urutonde fata kibanza rw'abatutsi bahasize ubuzima, abakuru bari barongoye abo bicanyi bitwa inzira guhemuka arizo zihurikiye muri Sahwanya Frodebu hamwe n'abandi bicanyi babafashije. Mu birega ayo mashira hamwe yashikirije umushikiriza manza Kizigenza wa Republika, kanamenyeshwa kandi no wari umushikiranganje wa mbere w'ico gihe hamwe n'abandi bategetsi, bakaba babishikirije ku izina ry'abavyeyi n'inshuti z'abagenzi babo batutsi sinzi bahitanywe nako kabikabisha igihonyabwoko muri komine ya Mbuye. Bamenyesha ko abicanyi bahoneje abo batutsi babanje kubicwa urubozo no kuvuga torture, bagasambura bakongera bagaturira amazu, imirima n'ibitungwa, eka bagafata n'abapfasoni ku nguvu, bagasahura kugera kandi ku itariki ya 30 mu 1994 no kuvuga icandiko ca mbere cyariko kirandikwa. Ubwo wisha ngo bwari bukibandanya kuko ngo atacamira kugeza no muri Rusama 1996 aho bantu bashikiriza ico cegeranyo, naho nyene ngo ivyo bikaba byariko biraba, bikaba byari birengeje ariko na cane muri zone Gasura iri muri commune Mbuye. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Nkuko byagenze mu gihugu cose, abo bicanyi batemaguza abantu imipanga, imihoro, bakanakoresha kandi udufuni hamwe n'ubuhiri buri kimisumari, abantu bakaba baratawe mu misarani babona, abandi nabo ibiziga byabo bitarwa mu gahinga no bikaba bitarafurwa, aho n'abatatawe mu nzuzi ziri muri iyo ntara. Radio Cirimoso ikaba ikeje intwari za societe civile zakoze ubwo bushakashatsi, zakoze igikorwa gihambaye mu bihe bitoroshe, kuko nkuko tubandanya tubisoma barahatswe kugandagurirwa ikirika muri commune Mbuye, kuko gushika bariko baregeranya izo ntahe abicanyi bari bakibica bigacika, bari bo bica bagakiza kuko atawari bwashike kuja guhagarika ubwo bwicanyi, baba bajejwe intwaro canke abajejwe umutekano, kanatsinda ngo n'abicanyi babigamba mu kamwemwe kenshi ngo bagashimira abasoda b'Umuramvya batatabaye, ngo bagatuka abasoda b'Imwaro kubera aribo baje gutabara mu Rutegama. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Umutima muri commune Mbuye byagenze bite? Bwa mbere twomenyesha yuko hambere aho ni kuvuga imbere y'amatora yo muri Ruheshi 1993 ku mitumba 26 igize iyo commune ya Mbuye hahora hatotahaye haba muci canke mu Gatasi, ariko kuva ijoro rya 20 rishirwa 21 Gitugutu 1993 no kuvuga aho hatanguriye akabikabishika abanyabwoko ryaje rihiga abatutsi, hasigaye haranga umwijima
buca amatora muri ruheshi ya 1993 uwari umukuru w'igihugu ico gihe yaragendeye iyo komine yambuye aho yayiteye amashurwe mu kamwemwe kenshi imbere y'isinzi ry'abahutu abatutsi n'abatwa akabibabwiye ati Mbuye igeze ku rugero rw'umwaka w'ibihumbi 2000 mu iterambere kukaba nkako ngo uburaro bwari buteye imbere ku rugero rwa 80%, imitumba yose yari kwibiti, ikomine ikaba yari yikwije kubijanye n'ifungurwa kubera muri iyo komine y'Ikirimiro harakayaga keza kandi atuma hakura ibiterwa bikunda umugamba. Batariko nabigega vyabogaboga igihe cyo kubisikanya k'ubutegetsi mu kwini kwa 1993 igishirira mponyabwoko caje kirurumba mu mitima y'abaFrodebu ko nta kindi cosigura ko ubwicanyi butagira izina bwaciye buba inyuma y'amezi atarenza 3 uvuye ku munsi ubwo butegetsi bwahindura ababurongoye. Kuva ku 21 Gitugutu rero 1993 isura ry'amazone abiri agize iyo komine yambuye ariyo Gasura na Mbuye yaratabagaye. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Kujya byagenze mu zindi ntara z'u Burundi no muri komine Mbuye ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwateguwe bwongera bunahagarikirwa n'inzego zitandukanye za Frodebu zikaba zari zirongowe na mustanteri w'iyo komine uwitwa Bangabane Ruben. N'uyu mustanteri nyene yategetse ko bicira ibiti mu marabara bakanasambura ibiraro kugira ntihagire ubutabara ngo hagarike uwo mugambi muri bari barigishijwe wo kumara abatutsi. Eka mbere ngo uyu mustanteri Bangabane yo bari nawe yatanguje ihonyabwoko muri komine Rango iri mu ntara ya Kayanza nyuma yo kuzibiza amabarabara aja ku mitumba ya Bishuri no mu micungararo yaho. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Nkuko twari twabivuze mu kanya isura y'amazone abiri yaragize Mbuye yari ishimishije muri ruheshi mu mwaka wa 1993 ariko mu nyuma ayo mazone abiri agize iyo komine ariyo Mbuye na Gasura iyo sura yayo ngo yaratabagaye hakaba hasinzikaye cane imitumba iri hafi ya komine za Rango na Rutegama. Ku mitumba 6 igize zone Gasura yose ngo harashikiwe nayo mahano y'ihonyabwoko abanyagihugu b'abatutsi abagabo n'abana hamwe n'abagore bahonejwe. Muri zone Mbuye naho imitumba yatotejwe kuruta ni Kibumbu, Ruyaga, Birwana, Teka hamwe na Kirika. Kugira umuntu atahure neza amagogo abatutsi baboneye ku mitumba ya Kirika ni ngombwa ko umuntu abanza agategera ibimenyetso simusiga byari byabonetse byerekana inyifato itamenyerewe kandi iteye ubwoba bikaba byatanguye kwibonekeza neza ngo isaho 8 z'umutaga kwigenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 aho hari ku munsi wa 4. Ubwa mbere ngo ibiraro n'amabarabara byarabomowe abanyagihugu b'abahutu begeranye ibirwanisho bigizwe n'amacumu, imipanga, imyampi, amahiri n'ibindi. Ngo bukeye mu gatondo abahutu bari bamaze kuzindukira mu mazu y'abatutsi basaka inzu ku yindi ngo bitwaje ngo bariko barondera inkoho n'amasasu binyegejwe mu mazu y'abatutsi. Habaye kandi yuko umukuru w'umutumba yategetse abahutu gukikuza umutumba wose, iryo kikuzwa rikaba ryabereye ku mitumba ya Ruyaga, Birwana, Kibumbu aho kukaba kwari kugira ngo biborohere guhiga abatutsi ntibaronke aho baca ngo banyage amagara. Uruja n'uruza hagati y'imitumba rwaciye rubuzwa eka n'imyonga yari icunzwe bikomeye n'abo bantu bo muri Frodebu mu bwoko bw'abahutu. Haba abo mu ntwaro bo birumvikana kuko nibo bari bateguye iryo shano, haba abajejwe umutekano nta wigeze aseruka kuri abo batutsi bari bagorewe ayikivumbu kuri iyo mitumba naho bategetsi n'abajejwe umutekano ngo bari bamaze guterwa kamo ko gutabara. Ku munsi wa Mungu itariki 24 Gitugutu isaha yo mu gatondo niho bwicanye n'izina bwatangura amazu y'abatutsi arasahurwa arasambagurwa aranaturirwa ibitungwa byabo birasahurwa. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Muti none abaza kwisonga muri ubwo bwicanyi ni bande muri komine Mbuye? Uwa mbere mu gukora iryo shano ni mustanteri Ruben Bangabane. Ari kandi uwitwa Christophe Simbakwira yari umuyobozi wa college communal. Ntirakigwa Charles yari umuyobozi w'amashuri mato ya Kivoga ya kabiri. Barutwa nayo Joachim yari umuyobozi w'amashuri mato ya Kivoga ya mbere. Nibogora Jeremy yari umuganga w'ibitungwa. Uyu akaba avuga ko yanabaye mustanteri wa commune Kiganda. Hari kandi Ntaryamira Lambert umugoronome wa Izabu. Hari Ntawumvukiye Zakari yari umuyobozi w'ishuri rito rya Gasura. Masabo Faustin yari umugoronome wa Izabu. Uyu akaba ari nawe yaserukira Frodebu muri commune. Nyabuduri Deo yari umukuru wa zone Gasura. Sinabajije Leonce yari umudandaza w'Ikivoga akaba ari nawe yatanze essence. Mandiko Anter akaba yari umuyobozi w'ishuri rito rya Migenzi. Uyu ngo akaba ari nawe yanaserukira umugambwe RPB umwe wari ucuditse na Frodebu. Hari n'abandi bahutu n'abahutukazi bayoboka imigambwe yari icuditse na Frodebu babafashije. Igikorwa c'abahutukazi bo ku mutumba wa Teka ngo kiba cari ico guhamba n'ingoga abagandaguwe aho ngo kuba kwara kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Muri abo bicanyi dusangamo kandi mbere n'abanyeshuri bari mu karuhuko muri kaminuza akarora akaba ari uwitwa Cassien Niyonkuru wo ku musozi Buhangura
harimo kandi abigisha bo ku mashuri ya commune, abadandaza hamwe rero n'abirimizi nk'uko twariko turabibabwira. Muri make umuntu yorangiza yibutsa ko ukubitije akajisho ku rutonde fata kibanza rw'abatutsi bishwe ubwenge burazimira, aho ubona nk'umuryango abavyeyi bice bamwe n'abana babo kuva kuri umwe gushika kuri 11 mu rugo rumwe. Yo kwibutsa kandi ko hari imitumba rero abatutsi bahiciwe batarimwe muri urwo rwandiko rwashikijwe nayo mashirahamwe. Ibyo bikaba byavuye yuko muri bo atanumwe yarokotse ngo aze kuba ari inkuru. Akararo kakaba ari ako ku mitumba ya Murehe na Kabuye, aho atanumwe yarusimvye ngo azoze kuvuga ivyo yabonye. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turabakengurukiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro ca Radio Cirimoso, naho ubutaha tugira Uburundi buziriho nyabwoko. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.